bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatanu myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umuryango wiwe yarifatikanije n'imvukira za komine ya Giheta mu ntara ya Gitega ikomine nawe nyene asanzwe avukamwo mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yahamagariye imvukira kugira uruhara mu iterambere no mu guhindura ishusho ry'amakomine basanzwe bavukamwo. Turabaye ikaze rero muri kino kiganiro ku kivi cuno musi aho tugaruka no ku bindi bikorwa Sebarundi yaranguye muri iyo misi iheze nko mu bisata by'amagara y'abantu ugushigikirana n'ibindi. Mu gisata kijanye n'amagara y'abantu mu gitondo cyo ku munsi wa kane igenekerezo rya gatatu myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yazindukiye muri komine ya Kiremba intara ya Ngozi aho bari baramukanye ibirori byo guhimbaza imyaka 60 irangiye ibitaro bikuru bya Kiremba bibayeho. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yaboneyeho n'akaryo ko kubugururira inyubakwa yagenewe abavyeyi n'ibibondo yubatswe mu buryo bwinjijwe muri ivyo bitaro nyene. Ni inyubakwa yubatswe mu buryo bw'igorofa ikagira ibisata bitandukanye n'ibibanza vy'iyakiriro bigera ku 200. Umukuru w'igihugu akaba yarakeje indongozi z'ivyo bitaro ku butwari zerekanye mu kwitaho abavyeyi n'ibibondo acasaba n'abandi kubafatira ko akarorero. Patiri je ntarondeye none nigiki twamushimira je navuze je nzomuhinka y'inzungu abandi muranda bahazivanze nzomuhinka y'inzungu nziza ayishorere kandi uzoze kwitora mu ndwi uzocuza kwitora ndazifise baga jewe sinca umwana jewe ndakama nk'amaritiro 300 ku munsi sinca umwana ngo ndufise tubuguma ndafise inzungu ndafise zivanze ndafise indundi muganzo womuhiye inzungu kuko ndabonye ko nawe ari umuzungu ariko ikindi nuko ngushimire ko haya karorero abandi baganga ndizeye ko abaganga bose batwara ibitaro kuva uno munsi bace bikebuka kuva uno munsi ndizeye ko bace bikebuka. Hari abaganga umuvyeyi yibaruka neza agaca yandika ko yagize cesarienne kugira leta isesagura amahera akandika n'abataje kwivuza akabandika neza kugira leta itange amahera ndabizi ivyo biriho abaganga bakora ivyo ejo bakabona tugerekeranye nibazavuye ngo sinababuriye. Hari abaganga bandika ko umukenyezi yagiriwe cesarienne kandi atigeze ayigirirwa. Hari abaganga bandika umuntu ko yivuje atigeze aza kwivuza kugira leta isesagura amahera. Abo babimenye ndabagabishije. Nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaboneyeho n'akaryo ko kunegura itunganywa nabi yibonekeza mu bitaro bitari bike vya leta agasaba ubushikiranganji bubijejwe guhaguruka mu gukurikiranira hagufi ikoreshwa nabi ry'uburyo yibonekeza mu bitaro bimwe bimwe vyegukira leta. Ibindi bitaro ayo binjiza bayashira bahembwa na leta. Aha nasanze mu bakozi 200 abahembwa na leta ari 8 gusa ndabeshega kwata. Mugabe bitaro bose bahembwa na leta. Ayo mahera bavura abana ku buntu nabibaruka ku buntu leta irayatanga. No kuvuga ntibavura ku buntu. Ayo mahera bayashira he ko bahembwa na leta. Moshe kiranganje. Tujya gutangura urugamba. Bategereza kutwereka iyo bayashira. Mwabonye bijya bitarigene binezereye. Camwibaza ibitaro byose vyiba amahera ngana kurya. Umudogiteri ubitwara yiba amahera ngana bijya bitaro. Mwumva babaza gutwiba ibitaro bingana iki mu Burundi.
izone yose ifise ibitaro. None ko twabahaye mutahe bawushize he? Mushikiranganje gira ikirangamisi murazi ko navuye hasi ko kibazo cy'ubutunzi n'ikibazo cy'ubutungane nabiviriye hasi. Gira ikirangamisi tugende ibitaro byose bitwereka amahera binjije iyo bayashize, bayatwereke. Babe banyumva, baranyumvise, nibabe baravyandika neza, ruze rusange vyanditse, ruze rusange vyanditse amahera yose binjije aho bayashize. Yishimikije ijambo ry'Imana ryanditswe muri Bibiliya, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaboneyeho akaryo ko gutanga impanuro zitandukanye no gukebura abarundi cane cane indongozi ngo bikebuke bakunda igihugu cabo, baharanire ineza y'igihugu n'abene gihugu. Akaba yarateye intege abaremesha kiyago ku bikorwa bakora, agashima cyane intererano yabo mu bikorwa byo guhimiriza abene gihugu no kubigisha ibijanye no kubungabunga amagara y'abantu. Abaremesha kiyago murabagabo kabisa, mwikomera amashi. N'abantu bakorera ishaka ryabo nta musunikano, ntibarerekana ku kajisho, arazi cajejwe. Nimwiyumvire rero umuntu yibwiriza uko. Iyo tuba dufise indongozi zibwiriza nk'abaremesha kiyago, tuba duhiriwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Ndababwira abaremesha kiyago barakora gushikaho aribo batumye niyumvira ujya mugambi wo kugira ibitaro vya komine na rijya tabariro tuzoshira ku mitumba. Bijya bitaro vya komine ubu turagejeje ku bitaro birenga 70 by'amakomine. Murumva ko dusigaje bikeyi mu myaka 5 twari twihaye. Murumva yuko mu myaka 4 nzoba ndiko ndababa. Nari haye imyaka 7. Nshaka yuko ku mwaka ugira 4 nzoca mvivura. Ndahejeje bya bitaro nemera. Nceja ku mitumba rero naho twubake amatabariro ku mitumba. Kuburyo abaremesha kiyago nabo baronka ibiro ku mutumba. Akavuga ati jewe abagowe bazosanga ha. Dufashanye bijya bitaro bihere n'ingoga vy'amakomine kugira haboneke umuganga wa komine, kuko ubu tugomba kutunganya ku buryo umuganga wa komine azofise ameze nk'umushikiranganje w'amagara y'abantu ku komine. Hanyuma umuremesha kiyago ku mutumba nawe hamwe abonye n'umuntu bimeze nabi niwazoca hamagara ambulance yo ku komine iciza isange hari hababaye baramutabara. Gutyo tuzoba turiko turagira amagara y'abantu tuyatunganirize ku buryo tuzosanga igihugu cy'u Burundi ico kintu badutuka yuko turabakene, abantu baba bafise amagara meza ubukene bubabuheze. None rero abaremesha kiyago nico gituma twavuze yuko namwe tutegeza kubatera intege. Iyo mugiye gutanga icegeranyo mugenda muradiridimba n'amaguru, none twavuze tuti reka namwe mugende n'agakinga. Muruhuke na gatoyi ugiye no mu misa uzura kagendako. Kandi ugendera kwikinga ntasubira kugira umwanda ababaye umusirimu. Wogira umwanda ugendera kwikinga. Noneho bajya bobo ikindi nabatoreyeko nibo bambere bakarorero mu isuku. Muze mugende hari umuremesha kiyago hose muzosanga ari umuntu w'isuku atanga karorero. Ahubwo rero mwese ku mitumba muze murabarabirako mu gufungura neza. Nasanze aribo bazi no kurima karima bafungura neza. None rero ndabakengurukiye cyane. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu akaba yaciye aronsa abaremeshe kiyago bagera ku 400 bakorera mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba ibikoresho bitandukanye bizobafasha mu kazi kabo. Ivyo navyo bikaba byari bigizwe n'amakinga, amatelefone ngendanwa, ibirato, amasakoshi n'ibikoresho byo gusanzaza amajwi bita megafone mu gifaransa. Isabukuru y'imyaka 60 ibitaro bikora by'Ikiremba yo kwinjira inyubakwa yagenewe abavyeyi n'ibibona.
inyuma y'umutaga wo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya kane myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023 naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'ibibondo vyiwe yarifatikanije n'abene gihugu bo ku mutumba Musama asanzwe avuka ko uri muri komine ya Giheta mu ntara Gitega mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ugushigikirana. Sebarundi akaba yaratanze imfashanyo igizwe n'amatoni 2 y'umuceri, amatoni 2 y'ibiharage hamwe n'inkwavu kubageze mu zabukuru mu ntumbero yo kubahimiriza kugira ngo bashobore kuzorora mu miryango yabo. Mu ijambo yashikirije umukuru w'igihugu akaba yarebukije ko uyo munsi ari umunsi wo kugaragaza urukundo, ubumwe, gusabikanya no gufatana mu nda vyamye biranga abarundi. Uno munsi rero no munsi mvukira zose ziza kuramukanya tugahurira ku gatumba iwacu. No munsi wo gufatana mu nda kugira ngo twese tubone yuko turi umwe. Uyu munsi kuwutunganya vyatumye tuguma tuzinanye. Kari umuntu abaye umukuru ntiwasubira kumubona, yabagiye ahubwo bagasigara avuga bati umuntu yoreka yofuma reka kuba umukuru caje kwiga kuko ubu muhevye, kuko bavuga ngo umuntu ugira yerekane ko yakize nuko iwaba hanyegeza ahaca hita ingwara. None ubu rero turiko turagaruka ku muzi aho umukuru n'umuto basubira bagahura bakicarana bakaba baratera ryarenga. Kare tukibitangura abeshi twabibona nk'uko umenga nukuza gufasha aboro, kuko ubu namenye gutandukanya umworo n'umukene. Aho turi ngaha twese nta numwe atari umukene, nta numwe. Mugabo ngaha aboro ni bake, aboro ni bake, kuko umukene nta muntu numwe adafise ikintu akeneye. Murumva ha twese turi ngaha turabakene, umwe wese ari akantu akeneye. Iyo uzi kuri umukene ucurondera kimwe ukeneye ucukora. Muga rero hariho ivyo twita ubworo nyakuja, umuntu atagira yaja niyava. Cyari umuntu nemera yuko ari umworo ni umwe gusa, umuntu w'umukeha bwenge, umuntu atagira amaguru n'amaboko akaba ari umukeha bwenge. Mugabo ubu naho ndamaze kubona batagira amaguru n'amaboko batunze kurusha abafise amaguru n'amaboko. Umworo w'ukuri nujya atana kimwe ashoboye gukora, numukeha bwenge, numuntu atana kimwe ashobora gukora. Nuvuga ko mu Burundi bwose ku miliyoni 12 nta bantu bashika 500 bakwiye gufashwa. Mwumvise ko turabatunze. Ibi biradutera intege. Uno munsi uca witwa umunsi wo kugemuriranira no gufatana mu nda. Bya bindi nk'ubu uje ndashobora kuba afise imyumbati ihoze nawe ngasanga iwawe ufise yirura gusa. Ngaca mfata umunsi mvuye gusoroma nkafata kibo nkakikorera no kwanaka. Ati nari nje kuramutsa, mbe muracabigira ubu. Bimwe byo kuramukanya ukavuga ngo ukikorera akibo kibiharage ngo ngiye kuramutsa naka. Muracabigira. Bijya rero nivyo bikwiye kugaruka. Ndakumbuye senge. Ugafata ukikorera udukwi, tugarukana umutima w'urukundo. Kugemuriranira, gutembereranira. Nkajya kwa Mungu kavuga ngo no munsi ngo mvuye mu misa ncanja kuramutsa naka. Niho biryoha, niho ubuzima mu gihugu bubaho. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba kandi yasavye abene gihugu kubungabunga itunga bafise na rijya ari wo mutahe uzobashikana ku iterambere rirama mu myaka iri imbere. Nezerejwe nuko mbona ubu turiko turubaka imibiri yacu neza, kuko ndabona ko abantu bamesuye. Murameshe ubu ndababona. Ndavye ingene mwari mumeze mu 2005, kuko jewe nzadaraba ku mwaka ico twungutse. Ubu rero tutanguye kumera neza, tuze turigira inama. Ibihora bitwica nibiki? Hariho akaboregwe karica abantu. Akaboregwe karica abantu. Ufata amahera yawe ukayamarira mu nzoga, ugaca usanga usigaye urya ibijumbu gusa. Kandi wari ufise amahera ngo reka nshore ibiharage ngo nce ngura ngo inzoga.
inzoga utayinyoye urapfa. Hari umuntu arapfa ngo arayatanyoye inzoga. None kubera ko tutozipfunga tukavuga tubanze tuze tunywe inzoga ari uko twabonye ko turara heza, twambaye neza, twambaye ibirato, hanyuma turyama neza, nitwamara kuryama neza ducero dutangura kuvuga tuti none amahera ndayakoresha iki, reka nje kunywa agacupa, ugacwitana mugenzi wawe. Mugabo no muzi ntiharagira uko nituraronka umutahe ukwiye. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatatu myandagaro niho rero hari haramutse hayimbazwa umunsi mukuru wahariwe amakomine. Muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega, ibirori rero bikaba byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe. Ivyo birori rero bikaba byahuje abavuka komine baturuka mu mitumba yose ya komine ya Giheta, imvukira ziba mu Burundi no mu mahanga, abakunzi ba Giheta, eka mbere n'umushikiranganje w'ikigega ca leta w'igihugu ca Lituania. Ivyo birori rero bikaba byaranzwe no gusangira umunezero ku bavuka komine, aho basangiye ikiyago, ibifungurwa n'ibinyobwa kavukire bitandukanye. Mwijambo musitanteri wa komine ya Giheta yashikirije, akaba yarashikirije ibitari bike vyaranguwe canke biriko birarangurwa mu iterambere mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bwa komine. Kakaba kandi kabaye n'akaryo ko gushimira abavuka komine bitanze kurusha abandi mu iterambere rya komine mu bisata bitandukanye. Iyo komine ya Giheta ikaba kandi yaranashikirije akaganuke k'inka umutambukanyi wa Sebarundi nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye, kubera ibikorwa by'urukundo n'impuhwe bimuranga mu kwitaho iterambere ry'ubuzima bw'abene gihugu ba Giheta, no kumukeza kugashimwe aheruka kuronswa n'amakungu kubera ivyo vyiza akorera bene gihugu. Mwijambo nyamukuru ry'uyo munsi, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye akaba yaribukije igituma uyo munsi wahariwe amakomine uhambaye mu buzima bw'igihugu, cane cane ku bavuka komine. Umurundi wese niho yibutse aho yabitse uruzogi iwabo. Nakanyamuneza kubona rero dusangirira hamwe. Uyu muco ni umuco uri kuragarukana ubuntu mu gihugu cyacu. Kubera iki ari umuco wo kugarukana ubuntu? Nuko kare uwize yacavuga ati ndakize wacu, ni wabo urumva hahita ingwara yabahakize. None ubu basuye kugaruka ku muzi, ubu abakuru n'abato baricara hamwe bagasangira bakayaga. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarashimye uruhara rw'imvukira mu guhindura ishusho ryaho bavuka, aranakeza abene gihugu ku murindi w'iterambere bariko, acashikiriza inyigisho zitari nke zijanye no kurwanya ubukene no gushika ku iterambere rirama. Akaba yabasavye kugira ubwira n'ibikorwa, korora inkwavu, umugambi Sebarundi adahengeshanya guhimiriza abarundi. Akaba kandi yarakeje abashimiwe na komine, nawe nyene aca abaronsa ico basununura mu buzima bwabo. Tubamenyeshe ko imbere y'ivyo birori vy'umunsi mukuru wahariwe amakomine, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yuguruye icese mu Kibimba muri iyo komine nyene ya Giheta ikigega co kuziganya no kuguranana bita isigi, nukuvuga isandugu ry'iterambere rya komine ya Giheta cashinzwe n'imvukira z'iyo komine nyene ya Giheta. Ku munsi w'Imana naho igenekerezo rya gatandatu myandagaro umwaka w'ibihumbi 2023, umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aherekejwe n'umutambukanyi wiwe akaba yazindukiye muri paroisse yitiriwe umweranda Alphonse ya Makebuko ikukira diocese nkuru ya Gitega, aho yuguruye icese inyubakwa y'amanama izoberamwo n'izindi nama. Inyuma y'ico gikorwa akaba yaciye yifadikanya n'abakristu bo muri iyo paroisse ya Makebuko mu nkuka ya misa yo kuri uyo munsi w'Imana, ukaba wari usanzwe ari umunsi mukuru w'ihinduka rya Yezu Kristu.
akaba ari no ngaha rero duciye turangiriza ko kino kiganiro ku kivi c'uno munsi. Imana ishishikare kuzigama Uburundi n'abarundi naho ubutaha.